Twongeye kubaha ikaze inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi nkuko twabibasezerane mu kanya gaheze nuko tuza kuzana umutumire wacu dukubitira hariya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda tukamuzana bikagenda neza nkuko abantu reba bamaze kumubona ni Fabrice NZEYIMANA. Reka tumuhe ikaze Fabrice NZEYIMANA. Turagwaye ikaze Fabrice NZEYIMANA. Murakoze cyane kunyakira hano kuri BTV Burundi niteka ntangere kuri jewe kuba ndi muri kino kiganiro. Hariho benshi bavuga ati byoba eske ni Fabrice NZEYIMANA nubwo bariko barakubona ariko wobaha novuga ngo indamukanyo mu rurimi bumva na cyane cyane mu kuririmba. Muremyi wisi. Ego. Akiri ndirimbo yanje indirimbo y'urukundo Ngami simfisa majambo novuga ingomuti mawanje wakire amashimwe Ego nibaza ko ari uwo Fabrice twariko turavuga mwariko muravuga. Yes. Ego. Ni indirimbo mwakoranye n'umufasha wawe Maya. Ego cyane. Maya NZEYIMANA. Ikunda ino ndirimbo muremyi wisi. Murakoze cyane ni ibintu novuga n'ubuntu bw'Imana kumva indirimbo ishobora gushika ku mitima y'abantu benshi gakora ku mitima y'abantu turabishimira Imana cyane. Ego tusa n'abanyarutsa kino kiganiro kuko tuzoronka igihe ciza cyo kugira ngo tuganire namwe muri buno buryo nyene. Mbega Fabrice NZEYIMANA ubu ari mu biki muri gihugu kibanyi cy'u Rwanda? Ego jewe Fabrice nsanzwe nkora ibikorwa vya misi yose mu rusengero rwitwa CLA hano mu Rwanda ariyo CLM yo ngaho i Bujumbura kuri Demo Palace niho nsanzwe nkorera ibikorwa vya misi yose nkaba nkora mu bijanye nyene no kuririmba guhimbaza gutazira nkaba ndongoye umugwi munini ujejwe ivyo kuririmba guhimbaza gutazira abakina amateatre abakora ivy'amateknike n'ibindi ariyo bita worship and creative arts ico ni kimwe hanyuma kurundi ruhande naho nsanzwe ndongoye umugwi Heavenly Melodies Africa ubu uri mu bihugu vy'u Burundi, u Rwanda, Congo, Kenya n'Ubuganda. Rero ico ni gikorwa kidasanzwe kuko gisaba akigoro kanini kuko gukorana n'abantu bari mu bihugu bitandukanye usanga bisaba umwanya mwinshi. Hakaba rero n'ibindi bikorwa bindi nsanzwe nkora dafise studio ikora imiziki ya live hano mu gihugu cy'u Rwanda nkaba ndabifashanyamwo n'umuhinyanyozi yitwa Mark Kibamba. Ivyo nivyo novuga ko ari ibikorwa bikomeye nkora buri munsi. Ego nizere ko biriko biragenda neza ngaho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Nukuri turashima Imana ntitwidoga Imana ibandanya ihezagira ibikorwa dukora. Turayishimira cyane kubw'ubuntu bwayo bwinshi butangaje ibikorwa dukora turabona ko abantu benshi babyitabira turabona ko bigenda bikura turabona ko bigenda bigira ubuntu bw'Imana. Ego cyane. Jewe ndi umuntu nsanzwe nkunda cyane ururimi rwanje nkakunda igihugu canje rero iyo ndirimba mu Kirundi kubera ikirundi n'ururimi nibaza ko n'abanyarwanda bumva kuko nabo iyo baririmbye ikinyarwanda natwe turacumva
rero ntibintera isoni kuririmba ikirundi, ntibintera isoni kuririmba mu rurimi rwanje kavukire, kandi ndazi yuko biborohera n'abandi kuko natwe twakuze twumva indirimbo nyinshi. Hari indirimbo wumviriza kumva ni ringara ariko ugakurikira kuko uba wakunze kumbure umuziki n'ukuntu indirimbo zikoze. Rero biroroshe kuko n'ururimi na hano abantu bumva, numva ari ibintu bisanzwe cyane, numva ari ibintu ahubwo abantu bose bari bakwiye kuba bumva. Reka tubandanye na Fabrice NZEYIMANA aho ari karadusigurira ivyo arimwo hariya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse n'ivyo ari karakora. Ego cyane twarabonye muri iyo nyambani mu mwaka uheze wa 2019 twarabonye uhamagara umukozi w'Imana Apotre Apollinaire uramushimira imbere y'isinzi ry'abantu, uravuga ku majambo yawe, uravuga ati ivyo mubona ngaha ndiko ndakora ngaha ndi kubw'uno mutama cyangwa no kubw'uno muvyeyi. Mbega bijya wabihaye wobiha insobanuro nyabaki ku buryo uhagashimwe no vuga ngo washimiye imbere y'abantu, weho ubisobanura gute ku bantu bariko baradukurikirana ngaha? Ego, insobanuro ya mbere no biha nuko burya umuntu wese abwirizwa kwibuka aho yavuye, akibuka uko yatanguye, akibuka abamushikanye aho yashitse, akabashimira. Rero mu rugendo rwanje rwo kuririmba Apotre Apollinaire Habonimana yabigizemo uruhara rukomeye mu bijanye n'impanuro, mu bijanye n'inyigisho zitandukanye yagiye araduha, n'indero yagiye araduha. Rero umuntu naho yo hagarara ngo ashike kure, sinibaza ko ari byiza kwibagira abantu nk'abo, abantu baba barabaye urufatiro. Mbere ntitwashimiye Apollinaire gusa kuko nawe yahavuye ahagurutsa umuvyeyi wa benshi, umuvyeyi w'abantu benshi, na cyane cyane ko yavyaye abantu benshi mu gakiza, umutambukanyi w'umuhisi David Ndaruhutse, nawe akaba yaraje imbere. Turamushimira twese kuko iyo ataba abo bakozi b'Imana ubutumwa ntibwaba bwarashitse kuri benshi, na cyane cyane twebwe twarutse muri ivyo bihe by'ico gihe. Ego cyane nkuko ubivuze ni byiza. David Ndaruhutse turamufise kishusho, uvuze ubutumwa bwiza bwa hano iwacu mu Burundi, duca tubona David Ndaruhutse na cyane cyane ku mwikanguro rya hano iwacu mu Burundi. Mbega tuje kuri Overflow naho byifashe gute? Overflow novuga yuko ni igikorwa twatanguye mu mwaka wa 2017, igikorwa gihuza imigwi yose ya Heavenly Melodies twagiye turashinga mu bihugu bitandukanye, ariko ikarengera naho Heavenly Melodies ishika ikaja no mu bihugu bitandukanye. Uyu mwaka twari dufise ibihugu 20 vya Afrika n'ibindi bihugu bine vyiyongeye ko ari vyo Leta Zunze za Amerika, Australia, Sweden na Canada. Twabanye muri ico gikorwa ca Overflow kuko dufise indoto yo guhuza Afrika yose mwijoro rimwe ry'amashimwe, ibihugu vyose vya Afrika duhimbaza Imana, dushira hejuru izina ry'Imana. Iyo ni Overflow rero, ni yo vision, ni ryo yerekwa riri inyuma ico gikorwa mubona ca Overflow. Ego turabona ko umwanya uri kuradusiga, ariko uratwihangana ko urazi ibyuma byagoranye. Turafasha umwanya munini turiko turakoresha ibyuma kugira ngo bakubone nkuko bakunzi bacu, ndetse nawe wenyene kugira ngo byorohe kuno tuganira. Ariko mu majambo make, Fabrice NZEYIMANA yobageze ku ndirimbo zingahe muri kino gihe? Ico kibazo kiragoye cyane kuko hari indirimbo nyinshi tumaze gukora, zaba iziri ku album n'izitaraja ku album, ariko album amaze gusohoka ubu tugeze kuri hafi album 7 zimaze kuja habona, ziri kuri ayo masoko y'indirimbo mpuzamakungu za Spotify, iTunes n'ahandi. Ariko hariho n'indirimbo zindi nyinshi zitarasohoka ziri aho. Ego turabandanya ico gikorwa. Ego. Ego mo novuga ngo Fabrice NZEYIMANA, mbega niyihe novuga ngo nihe migambi ya hagufi ugiye gukora mu muziki, na cyane cyane wo muri CPG cyangwa muri East African Community?
ndumva ko muri Afrika yose urahari kabisa. Yego. Ego imigambi ya hafi dufise nukubandanya dushigikira ingabire Imana yahaye ugwaruka hano muri Afrika, nukubandanya dushigikira nabatonyi bacu cyane cyane muri kazoza ka hafi. Ubu dufise umugambi wo gushikira cyane cyane ugwaruka ngaho mu Burundi, mu gihugu cy'u Burundi, ugwaruka ruriko ruraruka muri iki gikorwa ca gospel. Muzoza murabibona abantu benshi tuzoza hariho abantu benshi two turakorana nabo mu ma studio, two turagerageza kubafasha kugira ngo ingabire zabo zikure, haba rero mu Burundi no muri ivyo bihugu bindi vya Afrika tugenda dushingamwo imizi. Nico gikorwa ahanini turiko turijukira, hanyuma hakabaho na Overflow twama dutegura buri mwaka. Ego ahanini novuga ko ari ivyo muri uyu mwaka dushaka gushimikirako cyane. Twarabonye no muri ino minsi heze ndetse turabona ama video menshi uri kurasubiramo Billy Graham. Mbega ijya projet yoyo igeze he muri kino gihe? Projet turiko turayikora buke buke. Indoto yacu nuko ubutumwa bwiza buvugwa, uba buvuzwa ari we wese. Twebwe by'ukuri turanezerwa iyo tubonye Yesu ariko aravugwa. Rero hari abantu benshi nzi yuko badatahura ururimi rw'icongereza, niyo mpamvu ubona tugerageza gusobanura mu Kirundi ubwo butumwa. Buriko burakogwa. Hariho n'ikindi gikorwa dufise turiko turakora cyo gukora Bible ya audio yo mu Kirundi, naco kigeze kure. Ivyo navyo tuzoza turabibashikiriza mu minsi iri imbere. Murakoze cyane, tugushimire. Urabona ko umwanya nyene utureze kugira ngo dukore, novuga ngo duhe abandi bamenyesha makuru bacu bakora ikiganiro, ariko no kubwira ko niteka ntangere kubona watwemere kuduha ino interview cyangwa kino kiganiro kiri live nkuko abantu bariko barakwibonera imbona nkubone, natwe turiko bariko baratubona amemta. Ni ibintu by'agaciro cyane kuri twebwe ndetse no ku muryango urukristo. Murakoze cyane, nongera kubashimira kuri buno butumire. Ndabibutsa yuko ndabakunda cyane, nkunda ibikorwa mukora kandi turabikurikira. Mubandanye gutyo, mubandanye mukomeze ivyo muri ko murakora, mubandanye cyane, murakurikirwa cyane. Na hano mu Rwanda abantu benshi ndumva bavuga BTV barayizi. Imana ibahezagire cyane. Ego. Ego nukuri imiziki irahari, muze murakurikira kuri za YouTube zacu. Ubu tusigaye dushiraho imiziki kenshi gashoboka, buri ndwi haba hariho ikintu gishasha twashize ko muze murabiraba rero mubishikiriza abarundi. Ugira ico uvuze muri kino kiganiro, ndetse tugiye gukorana n'ibitari bike kugira ngo muziki cankwe indirimbo z'Imana zihabwe agaciro hano iwacu. Nduwanyu isaha yose muzonjakara, nzoba ndi hano kugira ngo tuganire n'ivyakenegwa no guterera agacumu k'ubumwe mu mpanuro, mu nyigisho n'ibindi, kugira ngo umuziki by'ukuri uhimbaza Imana utera imbere ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi. Akoze cyane, Imana iguhezagire. Tuzoba dusubira ngira ngo mu minsi iza. Akoze cyane. Reka dushimira abakunzi bacu bariko barakurikirana kino kiganiro, kubera ni kiganiro novuga ngo cari kiryoshe kandi novuga ngo cari kiri riche cyane mu majambo atomoye y'uno mukozi w'Imana Fabrice NZEYIMANA, aho yatubwiye ibitari bike. Novuga ngo yatubwiye ahageze ubu. Urumva ko afise studio hari mu gihugu cy'ikibanyi cy'u Rwanda, urumva ko hari byari karakora hano iwacu mu Burundi no muri Afrika. Icyagiye kuntangaza nuko niwe muririmbyi wa mbere yazanye novuga ngo Don Moon aramuzana muri Afrika. Rero urumva kugira ngo ukure umuntu hariya akaza akomeye kuriya, akaza mu gikorane nkakijya, ndetse n'ibindi byinshi ariko arakora, novuga ko ari umuririmbyi mpuzamakungu kabisa, kandi yerekana ko afise ibendera muri kino gihe. Rero ko kugira turangize kino kiganiro, reka turangirize kuri no video aho yari muri concert, ahavuga ati nimuhaguruke dusengera igihugu cyacu cy'u Burundi. Bavuga ati abo mu buhinga bw'ivy'Imana batwereke kuri nobwa ba project idarapo ry'igihugu cacu cy'u Burundi, aho vyerekana neza ko uno muririmbyi Fabrice NZEYIMANA igihugu cy'u Burundi aragikunda kandi kiri ku mutima. Rero reka tumushimire, dushimire n'abakunzi bacu bariko barakurikirana kino kiganiro.
Imana ibahezagire cyane reka ndanagushimire soso aho twakoranye kino kiganiro Imana igahezagire ego 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 cyane bye bye tuzoba dusubira mu ndwi iza Imana ibahezagire cyane